ndakora ndaronka amahera ndaya arungitse mu gihugu ndagura akazu ndagura itongo ndagura akaduga ndagura ibintu nk'ibyo muri n'ubundi rero suye mu Burundi sha naho hari igihugu atawunye umutima atawunyiba atawumuhotera kuko ni igihugu cy'umutekano igihugu cy'amahoro cy'amatano y'ubuki ariko aboge nofuma nicwa nkaye mu kigwa nahaze none bavuze ngo igihugu cy'ama biri classified kuri kuki kunuzenya ku bifungwa kwanza Afrika y'Epfo nihe yiboneka cyane hagati y'Uburundi na Afrika y'Epfo ni muri Afrika y'Epfo Afrika y'Epfo ntibakigwanda ngo ninjya ngo kurya ngo uyu munsi ngiki mugabo keneka abantu bavyiyo bazino kuko ni rya jambo navuga kare buryo umuntu akwatse ubwigenge aba akwatse ubuzima ufumujya ikijumbu ukarara mu mahoro nta udodora nta mwene gihugu asanzwe aza ngo utanga ngo protection fees ngo amahera ngo uyu mutekano umwene gihugu asanzwe kandi amafilme y'abahindi agatoza amahera ku mabotike hari zita botike bazita shops ariko ndakeka nimba toze amahera no uko azikora aracunze ibyo byose ntibi oya nta bucunga mubona ye nahise amafaranga yotoza polisi n'ubundi ariko atoza umwene gihugu atoza umwene gihugu asanzwe uze tujya babanya ujya abajya ariko kubera aba afise